Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, nimugira amahoro ya Kristo. Aka ni kakanya ko kuzirikanira hamwe ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi wa kane mweranda. Tuza dutanguye ya misi 3 yo gushemeza amabanga y'Ipasika y'Umukama. Umukama yaradukunze urutiziganya herezako, yaritanze wenyene kugira ngo aducungure. Ngaha aho twakuye ibisomwa vy'uno munsi. Igisomwa ca mbere cavuye mu gitabo c'ihungu kigabane ca 12 umurongo wa mbere gushika ku 8 no kuva ku murongo w'11 gushika ku 14 aho batuyagira ivyerekeye amategeko y'umwagazi wa Pasika. Izaburi ni y'ijana na 15. Igisoma ca kabiri cavuye mu ibaruwa rya mbere umutumwa Paulo yandikiye abanyakore ntigabane ca 11 kuva ku murongo wa 23 gushika kwa 26. Inkuru nziza ni ya Yezu Kristo nkuko yanditswe na Yohani kigabane ca 13 kuva ku murongo wa mbere gushika ku 15. Yezu afungura ubwa nyuma n'abigishwa biwe akaboza ibirenge akagira akabategeka kugira nkuko yabagiriye. Ivyo dusoma mu gitabo c'ihunguka. Muri irya minsi Umukama yabwiye Musa na mwene wabo Aroni bakiri mu gihugu ca Misiri ati: uku kwezi murakugira ukwa mbere mu yandi yose, kuraba ariko kuzotangura umwaka. Murabwira ishengero ry'Isirayeli ko ku munsi w'10 w'uku kwezi urugo rwose ruzobaga umwagazi. Umuryango uzoba urimwo bake uzoheza uje hamwe n'ababanyi, umwagazi bawugabangane n'abazoba baraho bose. Uzoba umwagazi utagira kanenge w'agasuguru kamaze umwaka umwe gusa. Muzobaga umwagazi w'intama canke agahushi k'impene. Muzowuzigama gushika ku munsi wa 14 w'uku kwezi. Aho ishengero ryose ry'Isirayeli rigera muzowubaga izuba rirenze. Bazofata amaraso y'uwo mwagazi bayamije ku bishima byango vy'inzu bazoba bariko barafunguriramwo. Muri iryo joro bazofungura inyama zawo babanje kuzitara. Bazikoze imikati itagira umwambiro be n'imboga zirura. Mu kuzifungura muzokwifata mutya. Muzoba mukenyeye, mwambaye inkweto, mufashe n'inkoni mu minwe. Muzozifungura vuba na vuba, kuko uzoba ari umunsi w'Ipasika y'Umukama. Muri iryo joro nzoca mu gihugu cose. Nzokuraho zina mfura yose yo mu Misiri, kuva ku bantu gushika ku bitungwa. Ibigereranyo n'ibigirwamana vyose vyo mu Misiri nzobisanzaza. Ni jewe Imana ndabivuze. Amaraso niyo azoba ikimenyetso c'inzu muzoba mukoraniyemwo. Ninabona ayo maraso nzorengana. Mwebwe ntimuzohitanwa n'amashano nzorungika gutikiza igihugu ca Misiri. Uwo munsi murame muwibuka, murawuhimbaza nk'umunsi w'Umukama. Abuzukuru n'abuzukuruza banyu barawugira umunsi mukuru mu myaka yose izokurikira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Igikombe tuvugira ko umuhezagiro niko gusangira amaraso ya Kristo. Igikombe tuvugira ko umuhezagiro niko gusangira amaraso ya Kristo. None jeho nzosubiza ko Umukama ku vyiza vyose yangiriye. Nzomuhereza ikarisi y'ubukiriro kandi ninahaze izina ry'Umukama. Igikombe tuvugira ko umuhezagiro niko gusangira amaraso ya Kristo. Urupfu rw'abamwishimira Umukama yamarushima cane. Ewe Mukama, jewe ndi umusuku wawe, warankuye mu mvuto. Igikombe tuvugira ku muhezagiro niko gusangira amaraso ya Kristo. Nzogushikanira inkuka y'ukugukengurukira kandi ntabazi izina ryawe Mukama. Ivyo nemereye Umukama nzobikora vyose mu maso yabiwe bose bakoranye. Igikombe tuvugira ku muhezagiro niko gusangira amaraso ya Kristo. Ivyo dusoma mu ibaruwa rya mbere umutumwa Paulo yandikiye abakorenti. Nshuti zanje, jewe Paulo narashikirijwe n'Umukama ico nabashikirije namwe. Umukama Yezu muri rya joro yafatwa
yakiriye umukate amaze gukenguruka arawumanyura yongera avuga ati iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu ivyo murabigira munyibuka. Bamaze gufungura afata igikombe avuga ati iki gikombe ni isezerano rishasha ry'amaraso yanje igihe cose muzokinywa murabigire munyibuka. Koko ni ivy'ukuri igihe cose muba muriko murafungura uyo mukate mukanywa ico gikombe muba muriko muramenyesha urupfu rw'umukama gushika aho azogarukira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristu yanditswe na Yohani. Imbere y'umunsi mukuru wa Pasika, Yezu kuko yarazi ko ubutigu bwiwe bwo kuva kuri iyi si ngo asubire kwa se bwashitse, kandi kuko yari yakunze abiwe bo kuri iyi si, yarabakunze urutiziganya. Uwo munsi bariko barafungura, Shetani yari imaze gushira mu mutima wa Yuda Iskariyoti mwene Simoni imigambi yo kumugura. Yezu nawe yarazi ko se yamugabiye ibintu vyose, ko yakomotse ku Mana kandi agira ngo asubire ku Mana. Mu gihe bariko barafungura rero, Yezu yavuye ku meza kura umutamana wiwe, yakira igitambara aragikenyera, hanyuma asuka amazi mu mubehe atangura koza ibirenge vy'abigishwa biwe no kubihanaguza nya gitambara kenyeye. Ashikiriye Simoni Petero, Petero amubwira ati Mukama, ari we unyoza ibirenge? Yezu aramwishura ati ico ngira nturi bugitegera ubu, uzogitegera hanyuma. Petero aramubwira ati ntirikabe, ntuzokwigera unyoza ibirenge. Yezu asubiza ati nintakoza ntaco uzobugisangiye nanje. Simoni Petero amubwira ati Mukama, nivyaba ari ivyo ntunyoza ibirenge bisa, nyoza n'umutwe n'iminwe. Yezu amubwira ati umaze kwiyuhagira ntaba gikeneye kwozwa, kuko nta mwanda bafise. Namwe nyene muri beranda ariko si mwese. Nanone yarazi uza kumugura, niho kuvuga ati ntimuri beranda mwese. Ahejeje kuboza ibirenge yambara umutamana wiwe asubira ku meza, ababwira ati mwategereye ico nabagiriye? Munyita mwigisha na Mukama kandi muvuga ukuri kuko ndiwe. Ko rero jewe Mukama mwigisha nabogeje ibirenge, mubwizwa namwe kozanya ibirenge. Nabahaye akarorero ngo namwe mwigenze nk'uko nabagiriye. Dushemeze ijambo ry'Imana. Amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho. Bavukanye muryango w'Imana, turatanguye ya misi 3 yo gushemeza amabanga y'Ipasika y'Umukama. Tuyitanguye twibuka kandi tuzirikana aho Yezu yagira Ukaristiya nyeranda, isakramento ry'urukundo, isoko n'ubushorishori bw'ubuzima bwacu rukristo, nk'uko inama nkuru ya Vatikano ya 2 ibitwigisha. Ubwo rukundo Yezu yarutugaragarije mu kutwitangira ku musaraba ngo dukire ibicumuro vyacu. Ivyo vyose abigira kubw'ikigongo afitiye abantu ngo bakire. Ubwo rukundo niko rwatumye Yezu yitanga ngo asubize iteka wa muntu yari yikuye ku Mana mu gucumura. Yezu yarigize imfungurwa yacu, yigira imfungurwa y'abari ku rugendo ngo duheze dushobore gukomeza inzira. Mukatamanyu yakabaha n'umubiri wiwe ugiye gutangirwa abantu ngo bakiri ibicumuro. Gikombe na cabahaye n'amaraso y'isezerano rishasha kandi rizohoraho iteka, agiye guseswa kubw'abantu ngo basubire mu bunywanyi n'Imana. Iyo mfungurwa iratandukanye nimwe abanyisirayeli bafungura bagomba kuva mu Misiri nk'uko twavyumvise mu gisoma ca mbere. Imfungurwa Kristo atanze ni ya mperezo buca yitanga ko wenyene ku musaraba ngo akize igihugu, itandukanye cane na za zindi mperezwa, kuko naho zama zitangwa hakurikijwe amategeko mazima, Umukama ntiyazishimye, kuko ayo maraso y'amasuguru adashobora gukura ibicumuro. Niho Yezu yavuga ati ndaje ngo nkora ico ushaka. Yezu ntakeneye guhereza inkuka imisi yose nk'abandi bahereza nkuka bo mw'isezerano rya kera, kuko we nyene ni wa mwagazi utagira gahonzi witanze ngo ukize abantu. Kumwe amaraso y'umwagazi wa Pasika yarokoye abanyisirayeli ntibatikire muri rya joro, niko amaraso y'umwagazi utagira gahonzi ari we Kristu akiza abo bose bamwemeye, maze itangira abandi ngo bakire duhereye ku kubabera abasuku mu kuboza ibirenge. Nanone umwana w'umuntu ntiyaje ngo akoregwe, ariko yaje gukora ngo abantu baronke ubuzima
barokoke. Yezu arogeje ibirenge abigishwa biwe, araheza abahanagura umwanda wabo wose, ababereye akarorero ko kwicisha bugufi. Natwe dutegerezwa kwicorora imbere yo kwakira Yezu ari mu Ukaristiya, kirinda kumwakirira ku mutima uhumanye, wa mutima w'inzigo, wa mutima wuzuye ishari, wuzuye ubugunge, ubwiyorobetsi n'ibindi bimutuma asubira gusogotwa ubugira kandi. Uko koza ibirenge ni ukubacorora ngo bashobore gusangira nawe ya mfungurwa agomba gutanga. Abasavye kwemera gusa ko aboza ibirenge, maze uko kwemera niko kuzoheza kugakomeza uwo wese yakira Kristo. Ugucororwa nyako twakwakiriye muri ya batisimu itwinjiza mu muryango wagutse w'abana b'Imana ari wo Ekleziya. Ducororwa kandi muri rya sakramento ry'igikongwe duhabwa kugira ngo dushobore kwakirana umutima mweranda, uyo mubiri n'amaraso vya Kristo muri rya sakramento ryeranda cane ry'Ukaristiya. Ariko kandi Yezu atwereka uko twokundana ngo duheze twerekane ko turabiwe. Muri Israeli umusuku niwe yoza ibirenge vya shebuja canke vy'umushitsi agendeye urugo. Umuntu yovyisomera mu gitabo ca Mamuko kigabane ca 18 umurongo wa 4 canke mu nkuru nziza ya Luka kigabane c'indwi umurongo wa 44. Ariko Yezu ariwe mwigisha akaba n'umukama, niwe yogeje ibirenge abigishwa biwe maze ababera umusuku. Abigishwa ba Yezu bazotegerezwa nabo kubera abasuku bene wabo, bazoheba kandi ubuzima bwabo kubwa Kristo no kubwa bene wabo, maze abategura inzimano ya Pasika mu kubashikiriza amasakramento n'ijambo ry'ubuzima. Bazotegerezwa gucorora abantu mu kubakura muri vya bigirwamana vyose, muri ya macakubira acanishamwe abantu, muri wa mwike gutuma bose rimwe baryana, muri ya nzigo idahera. Bazokura kandi abantu muri rwa rwanko na ya nzigo y'umurandura nzuzi ituma abubatse barabana y'ingwe, abavukanyi bicana, ituma abantu batagicana uwaka. Bazocorora abantu mu kubuhagira umwanda w'ibicumuro muri rya sakramento ry'ikigongwe. Niho twese tuzoshobora kwibuka twongera tumenyesha uruvuko rwa Kristo gushika ahazogarukira. Tuzirikana ishingwa rya Ukaristiya kumwe n'ubusaserdoti. Baba saserdoti bazama bahereza inkuka y'ubukiro bw'abantu gushika aho Kristo azogarukira. Musabire bavukanyi abasaserdoti banyu kugira ngo mu butumwa bwabo bagire umutima nk'uwa Yezu, bababera ababoza ibirenge, bashobore gutakambira abantu ku Mana, ariko kandi bababere urumuri rutazimiza ruzobashikana mu bwami bw'ijuru. Yezu ati nabahaye akarorero, nimwigenze nk'uko nanje nabagiriye. Dusabe inema gusonera amabanga y'umubiri n'amaraso vya Kristo. Dukundane nk'uko Kristo Yezu yadukunze urutiziganya, maze ubuzima bwiwe duhabwa muri sakramento ry'urukundo ukwire muri bose. Mwese ndabifurije kuzirikana kwiza, cane cane mwebwe ngendanyi musanzwe mwiyemeje kugendanira Yezu mu Ukaristiya. Muhorane Imana. Mwari kumwe na Patiri Sadite Kenemana wo muri diocese ya Ngozi abipfuriza kugira iyi misi myiza. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzaba Imana yanyu.